Shalom, ndabaramukije cyane mbifurije amahoro ya Kristo Yesu ngo agaze imitima yanyu. Ndabaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Muri kumwe na Evangeliste Ndashimye Patrick. Uyu munsi ndashaka tuganire umurongo wanditse mu gitabo cy'Abakorinto bakabiri, igice cya kabiri, Paulo yandikiye Abakorinto. Igice cya 4, umurongo wa 16. Uwo murongo wonyine. Nicyo gituma tutihebura. Ariko naho umuntu wacu wo kurukoba ariko arasaza. Umuntu wacu w'imbere yamahinduka musha uko bukeye. Naho umuntu wacu kuruko murabona iyo turiko turagira anniversaire umuntu wacu w'inyuma bariko arasaza buriye mu bisanzwe. Iyo turiko naho tunezerwa twakora ibintu byiza kandi nivyo, ariko umuntu wacu w'inyuma hajya uri kurasaza uko tuguma tugira anniversaire uri kurasaza kandi urasaza pe. Murazi ko uyu muntu w'inyuma naho wosiga amavuta ameze gute byanga bizosaza. Ari abantu bagerageza kugumva kugira ngo bagume baraba jeune bakagerageza mukabo bikanga. Bakababwira mujye bino mwambare umva bikanga. Uyu muntu w'inyuma urasaza ugasubira mu gitaka wavuyeyo. Umubiri wavuye mu gitaka usubira mu gitaka. Paulo avuga ngo naho uyu muntu wacu w'inyuma ariko arasaza, hari undi muntu wacu w'imbere iwe ntazasaza aguma ahinduka musha uko bukeye. Mbere yuko mvuga igituma uyu muntu wacu w'imbere ahinduka musha, uyu w'inyuma turamwitwararika pe, turamwambika, turamugaburira mu gitondo, saa sita ku mugoroba, uragerageza kuwitwararika. Uyu w'inyuma turawitwararika pe, kandi ni byiza kuko ni ingoro ya Mwemu Yera. Ariko kandi hari igihe tuwitwararika uw'imbere yaragwifira, yaragwaye bwaki, ntawe ukibaho. Uyu w'imbere yavuze ngo ahinduka musha hagenze gute, habaye iki? Reka ndababwire, uyu w'inyuma azarya, azafungura, azajya umuceri, akagira inyama, akagira ibintu byiza. Uriya w'imbere nawe azafungura, ivyo kurya vye nivyo biza bituma aba musha uko bukeye. Reka mvuga ibintu nka bitatu cyangwa bine. Ikintu cyambere, uyu muntu wacu w'imbere azarya ijambo ry'Imana. Iyo nicaye mu nzu yanje, iyo nica handi hantu cyangwa ngafata nkazingurura Bibiliya, imbuto ndagaburira umuntu waje w'imbere. Reka ndakubaze, uyu munsi wa none wowe wavyutse umugaburira? Yoba yariye? Wowe uzi ko nyine yavyutse? Iyo ndiko ndagaburira, iyo ndiko ndasoma ijambo ry'Imana, haleluya, iyo ndiko ndasoma ivyanditswe, mba ndiko ndagaburira umuntu waje w'imbere. Kandi uwo niwe azobona Imana, uyu azosigara ku mpanda. Uyu wavuye mu ivu uzosubira mu ivu, ariko uriya wavuye ku Mana ni nawe uzobona Imana. Ikintu cya kabiri, azamenya ko wavyutse mu gihe turiko turasenga. Umuntu wacu w'imbere ahinduka musha igihe nubatse ubusabane bwaje n'Imana mu buzima bwo gusenga. Igihe ubuzima bwaje bushinze imizi mu masengesho, uyu muntu wacu w'imbere azaguma kuba musha uko bukeye. Haleluya! Uyu muntu wacu w'imbere ahinduka musha uko bukeye igihe namugaburira ijambo ry'Imana, igihe nasenze, igihe ubuzima bwanje buhagaze mu masengesho. Icya gatatu, igihe ubuzima bwanje buhagaze mu mashimwe, kavuga gukomera kw'Imana, kavuga Imana, haleluya, indirimbo z'amashimwe zikadudubiza mu mutima wanje. Uyu muntu wanje w'imbere ahinduka musha, haleluya, azahinduka musha iyo ndiko ndasenga, iyo ndiko ndasoma ivyanditswe vyera, iyo ndiko ndashima Imana. Ndeke mbabwire, murazi yuko umuntu yamana afite imyimenyerezo zo kuma gushima Imana, yamana umunezero. Murazi ko umunezero ari umuti ukiza. Ndakwifurije buno buzima, ndakwifurije kwa mushima Imana. Ntukaze ushima Imana kubera waronse gusa, oya, biba ubuzima bwawe bwa misi yose. Ubeho mu buzima bushima Umwami. Wow! Ibintu bitatu bituma umuntu wacu yamahinduka musha: igihe ndamugaburiye ivyanditswe vyera, igihe ijambo ry'Imana ribaye ryinshi, haleluya, mu mutima wanje. Yeremiya yaravuze ngo nararibonye maze kuribona ijambo ryawe, ndarirya maze kurirya rihinduka ibihimbaro z'umutima wanje. Ijambo ryawe nararibonye ndarirya.
sifa kwa Mungu. Ijambo ryawe nararibonye maze kuribona, ndakwifurije kurya kugaburira umuntu wawe ijambo ry'Imana biraryoshe. Haleluya. Uyu muntu yamahinduka mushi, kandi mureke ndababwire, iyo umuntu wacu imbere yariye neza, aba ariho neza, n'uw'inyuma arasa neza. Hari igihe ivyo muri no si vyanga, ukagabura uw'inyuma bikanga, ukora siporo bikanga. Mureke ndababwire, burakeneye kubaho neza n'uyu mubiri w'inyuma ukamenya amakuru neza. Fata umwanya ugaburira umuntu wawe w'imbere, gaburira umuntu wawe w'imbere, reka kurunda umuntu wawe w'imbere. Bene data, mureke ndababwire, murazi yuko hariho verse ivuga mu gitabo ca Proverbe, imigani, ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi bintu byose, kuko harimo ivy'ubugingo bidudubiriza. Kurinda umuntu wawe w'imbere, ukamurinda, murinde stress, mugaburire ivyanditswe. Haleluya. Fata umwanya wo gusenga, ubaka ubusabane bwawe n'Imana. Ahantu hose mu modoka yawe urashobora kuhagira prayer room, ikibanza cyo guhimbariza mu Imana. Uri kurafata urugendo, uri kuragenda, genda uri kurasenga, genda uri kurumviriza ivy'Imana. Iyo uri kuraririmba, haleluya, iri kurahimbaza Imana, iri kuravuga gukomera kw'Imana, ubu uri kuragaburira umuntu wawe imbere. Haleluya. Ndakwifurije wongereze umwanya wo kuhimbaza, wongereze indirimbo mu rugo rwawe, indirimbo zo gutazira Imana ziganze, indirimbo zivuga gukomera kw'Imana ziganze mu nzu yawe, mu muduga, ahantu hose uri, ugume wumva ukubaho kw'Imana. Louange. Iyo turiko turagaburira umuntu wacu w'imbere, haleluya, tumugaburiza ntajya ibiharage, ntajya murete, ntajya bijya bintu turya, azarya ijambo, akarya indirimbo, akarya amasengesho. Ndakwifurije kumwitwararika, kurya uza witwararika uyu mubiri, kandi uyu mubiri urabora, uyu uzobora. Mu gitabo Abakorinto haravuga ngo runo rusago rwacu, Bibiliya Pawulo agwita urusago, ngo nirumara guhera ngo turafite iyindi nzu, iyo yubatswe n'Imana, iyo izojamwe urya muntu utazusaza, uzahinduka mushikobokeye. Ndakwifurije, umva ndakubwire, birababaje gukorera Imana umuntu wawe yaragwifira. Hari abantu ushaka kuja kuririmba ikorari, umuntu wawe adaherutse kurya, urashaka kuririmba umugabo adaherutse, nta busabane bw'Imana ufite, udasoma ijambo, udasenga, ukagenda gusa kubera idini. Umva, ndakwifurije gukorera Imana umuntu wawe yarahindutse musha imisi yose. Umugaburire, ugire imyimenyerezo yo kumugaburira. Yesu abahezagire. Data, turagwaye icubahiro, naho umuntu wacu w'inyuma ariko arasaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahinduka musha uko bukeye. Haleluya. Duheze inzara kuza tumugaburira mu gitondo, tumugaburire saa sita, tumugaburire ku mugoroba, amasaha yose tugume tugaburira umuntu wacu w'imbere. Urya uzobona Imana. Urakoze data, icora kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.